umuririmbyi n'umwuga wiwe l'artiste et son œuvre mziki na mwanamziki Tuti namwe akunze ibiganiro vya televiziyo y'u Burundi ndabaramukije ndabaha ikaze muri kino iganiro c'umuririmbyi n'umwuga wiwe nama ndabashikiriza aha muri izo za televiziyo y'u Burundi nkuko musanzwe mubimenyereye muri kino iganiro nama ntumira abacuraranzi abaririmbyi batandukanye baje kutuyagira ugene umuziki wo ngaha mu Burundi uriko utera imbere nibikiri ahaseseshora umuri namwe murabibona yuko abacuraranzi b'abarundi ubu bamaze gutera imbere turavye ku vyerekeye nk'indirimbo z'amashusho bama batuzanira aha biraboneka yuko ugene bahora bazikora hambere hahise nizo bahora bakora uno munsi urabona yuko hariho intambwe bamaze kugerako rero iyo ntambwe bamaze kugerako mugabo dushaka yuko iyo ntambwe twisumbiriza ejo canke hirya y'ejo umuziki w'u Burundi ukaba mpuzamakungu abacuraranzi b'abarundi nabo nyene bakaza bararonka ako karyo kugushobora kumenyekanisha igihugu c'u Burundi biciye muri izi ndirimbo basanzwe bahinyanyura rero umunsi nagize amahirwe yo kuba ndi kumwe n'umutumire muri kino kiganiro subundi ni Nsengiyumva Minani Felicien Femido Jaba ndabaye ikaze. Murakoze cyane Paul Emile kumikaze ndabashimye cyane. Ego reka tuduge kwijambo hariho akazina natanguye mvuga Femido Jaba Femido Jaba bakagutaziriye kubera iki canke bakakwise kubera iki? Ku muziki banazira ni Marshal Femido Jaba mbajati Femi de Jaba Femi nukuvuga Felicien Minani. Aha, Felicien Minani Femi Dejaba ni deja bamvuna umutima ko tuvuga fils deja bamvuna umutima umuhungu wa Yohani bamvuna umutima ako rero ni jewe nakigiriye washaka kugira ngo izina rya papa naryo ntigibagirwe kuko yari umuvyeyi uraza umuvyeyi nawe umuntu wese arashaka ko arakora ikintu co tuma nyene izina ryiwe ryamaho ry'abavyeyi n'umuryango je rero nabikoze muri ubwo buryo. Muramaze gukora ibikorwa bitari bike muri ivyo harimo indirimbo n'ibindi sinzi ko mushobora kubitubwira mu ncamake. Murakoze ibikorwa maze kurangura si vyinshi cane gose kandi sinabike nk'umuririmbyi amaze gutera intambwe ndavye mu bihugu mbamwo canke ncamwo narabonye ko baririmbyi bateye imbere nabo usanga bafite amafondasiyo mbona ngaha mu Burundi ico kintu ntikiboneka nabo batereka ndagikore cere ndakora iyo wanje cyo ndahita n'izina ry'iwanje ni Fondation Femido Jaba kugira ngo ibikorwa nza ndakora vyaba ibinteza imbere jewe cyo biteza imbere igihugu ndabikorere muri iyo fondasiyo yiwanje muri iyo rero maze kwishiraho nakoze imigambi itandukanye hariho nk'umugambi nise tubashimire bakiriho nasanze hari abaririmbyi by'ukuri bakera natwebwe twarahuye ku bwenge batubereye icitegererezo bakoze indirimbo nyinshi z'akamaro ku gihugu ugasanga mu ishuri turaziga ugasanga mu kibano ziratwigisha ugasanga n'igihugu kirakoresha izo ndirimbo bwabo ugasanga barashengeye baravuye kuri ino si ari abakene kandi ari umuntu yatungishije benshi agatungisha igihugu. Kuri uwo mugambi tubashimire bakiriho tuza muri iyo fondasiyo yanje buri mwaka nze ndaraba umuntu yagize ikintu yakoze cyo guteza imbere umuziki w'u Burundi n'imico tuze turamushimira akiriho. Rero uyu mugambi umaze imyaka 5 naho utanguye mu 2019 turamaze gushimira abatari bake mu baririmbyi ba kera novuga nk'abya ba Mathias Mijuriro ba Ciza Silvestre abo ndabavuza amazina benshi barabazi n'ivyo bakoze batorobeka abo bashaka baraserukiye n'igihugu mu makungu twama tubigira buri mwaka turabaha
certificat yerekana ko bafise iteka mu byo bakoze yuko batera intege yego kandi sore wese ayironga ni umuntu vy'ukuri mu gihugu cose abazwi mu bikorwa yakoze ukuri ndashima ndabona ko bimaze kugira akamaro bikagira n'akamaro abo twabikoreye hariyo n'iyindi nk'uyo nise misi inakaranga ndabatemberera hariya ruguru mu misozi ntanabona umwigeme mwiza cyane babira mu mutwakazi murabona yanagendeye byari bigoye no kwemera ko baranyemeza ati niwe rero muri jiwe hacaza ciyumvira kubera iki abatwakazi nabo batuza baraja muri ayo mahiganwa mugabo nkatahura yuko bafise amikoro make bafise n'ubumenyi buke bwo kumenya ingene biba rero ndabishira kuri Facebook ya fondation yanje ndavuga nti ubu ngiye gutanguza umugambi uwo mugambi rero wavuyemo wumva Miss Inakaranga intumbero niyo gufasha bigeme b'abatwakazi nabo baje baritabira ayo mahiganwa nk'abandi rero Imana yarahezagiye mu 2020 mubo nashigikiye biciye muri fondation yanje Femi de Jaba hari uwitwa Mutoni w'Imana Neira ava mu Kayanza niwe yatsindiye kuba Miss Kayanza 2020 hanyuma kandi uwo mwaka uheze wa 2023 uwitwa Ricky Tricia Uwera nawe fondation yanje yaramushigikiye hanyuma aragira amahigwe araba Miss Populaire muri rihiganwa ku rwego rw'igihugu Miss Burundi ya ndoto yanje rero yo kubona nabo bagiye barashika muri amahiganwa ya Miss Burundi ibigiye mu ngiro iruhande y'ivyo muri musanzwe muri n'umuririmbyi naho nyene nibaza ko ari ni migambi yego nimwe mu migambi muhora mukora hariho nk'ikigo nakoze Femi de Jaba Indata Burundi ni ikigo ndangakaranga nashatse gutororokanya bijya bikoresho kavukire by'ibicurarangisho muri ico kigo urabisanga inanga amakembe umuduri indonongo nashatse tutunga mu gisagara nabana benshi mubwiye ati indonongo imeze gute ntayazi canke nimba yabibonye kuri televiziyo ntarayibona amaso ku yandi hariho n'ibicurarangisho mva mahanga ivy'ibitara amapiano amasaxophone rero urumva ico kigo umva ko nacise ni kigo ndangakaranga Femi de Jaba Indata Burundi turata ivyiza vy'u Burundi nuyo n'umugambi nagize hariho na bibliothèque musicale abashaka kumenya ubuhinga bujanye n'umuziki hariho ibitabo usanga ukura mu nyigisho z'ingene wovuza gitari wovuza piano hariho n'abarimu bavyigisha bashaka aho ntene nakamo kabanyeshuri bari mu buruhuko yifuza kumenya kwiga igicurarangisho iki canke kiriya ni karibu mu kigo ndangakaranga Femi de Jaba Indata Burundi hariho abarimu bahari babyigisha n'ishuri ry'umuziki umuziki kavukire n'umuziki mvamahanga muri rusange hanyuma ababwiye ko hariho na bibliothèque ni bibliothèque musicale ariko hariho n'ibindi bitabo vy'abandi barundi banditse ushobora gusangaho Burundi bwacu gahugu keza sagwa mahoro mubawe abana bawe bose wavyaye utekanirwe utunganirwe gahugu kacu umutima wa Afrika abansi bawe bakanibona waratemvye niwatemagaye iyakuremye irakubona ati gateretswe n'Imana kadahenugwa
ufise agatutu kawe Burundi kw'isi yose ntaho nagasanze mu gitondo izuba riserutse ubwiza bwawe boraba ku mugoroba inka zitashe imana iruruka ikaguhezagira gahugu kacu kiteka borekira intambara abana bawe bagukunda uzogusanura uguteza imbere ese itoto ryawe Burundi amashamba n'udusozi ipampa ryiza n'icayi ciza ikawa nziza itunga ryawe ibiyaya imyonga n'inzuzi ibiyaga Tanganyika ibikoko n'utunyoni twiza turirimba ubwiza bwawe. ugaruke kuvyerekeye iyi ndirimbo muri mu barundi baba hanze bakunze kuza mu gihugu hariho imigambi yo guteza imbere igihugu no kwiteza imbere muba mumaze kurangura mu ciza cyacu cy'u Burundi. Murakoze nako nababwira ati ikintu cyo guteza imbere igihugu umugambi muri iki gihe turimwo ahantu nagenda aca hirya no hino ndabona abantu bakunda imigambi abona amahera abona yego nivyo je narakoze imigambi itinjiza amahera abona ubwo nyene mugabo yinjiza amahera no mu bundi buryo kuko burya amahera saya gusa dukorako hari n'ibintu ushobora gukora amahera utayakozeko ejo ukayakorako menshi cyane gusumbya burya hari imigambi rero dukora akenshi iza gufasha n'abandi atari twebwe gusa washaka tugasanga nta na kinini mugabo hari abandi n'igihugu rero abantu ndizo turabona yuko itunga ari amahera gusa hariho n'amahera adakogwa ko ari byo bikogwa bitera iteka igihugu nivyo tubiha agaciro ntituvuge dutujya none yinjije ngahe mu kigega none wowe ufashije nk'umuntu ukazana umugambi ugasanga uri kurafasha igihugu mu kwakira abashitsi biteka mu guhindura amateka mu gihugu erega nayo abara amahera rero novuga rero ko hari imigambi nkora izana amahera abona nayatabona uko mugabo mu bundi buryo hanyuma narakoze nkishira hamwe yitwa Inabudi ni Unison des artistes du Burundi et de la diaspora nishira hamwe nifuje yuko abaririmbyi b'abarundi baba mu gihugu n'ababa hanze turonka ahantu tuvugira ishamwe tuvugiramwo duhana ahantu ivyiyumviro turaba imigambi twokora iza guteza igihugu cacu imbere kuko iyo tuje mu Burundi nta giteramo bokora udakoranye n'abaririmbyi ba hano nabo baje hanze baradukenera rero iryo shiramwe riratandukanye na Amicale des Musiciens du Burundi kuko bobo ni ngaha mu gihugu mugabo twebwe ni mu Burundi no hanze kandi rero ni shiramwe ryemewe n'amategeko rikora hisunzwe amategeko y'igihugu n'uyo n'umugambi nazanye uramaze kugira ivyamwa turi muri ya projet kandi yitwa Encyclopédie de la musique burundaise yo kwandika ca gitabo hariho ibikitugoye burya imigambi hari umugambi uhera mu kanya gato nubundi ufata igihe kirekire bivanye n'uburemere bwawe mbonera akajya no kubibaza ati mbe ico gitabo ko catevye ni biki nukuno babwira ni igitabo kidasanzwe none igitabo kizojamo twifuza ko kizojamo abaririmbyi b'abarundi nka bose bamaze kwandika amazina bamaze kwandika ibintu biboneka ababa mu Burundi no mu gihugu umva ari igitabo kwandika mu kanya gatoya ntigisanzwe bisaba vyinshi hari twocandika mu myaka 10 intumbero nuko
kizobaho. Yego. Hanyuma rero iyindi migambi nayo wana nk'umuririmbyi ntavuse ntereka nkore groupe culturelle nshatse kugira igiteramo mbefise groupe yanje nikorako bashobora kumvugiriza bashobora gutamba utarinze kugenda kurondeza ntiwe kuzanarondeza hirya no hino n'ibikoresho ntiwe kuzandakotesha hirya no hino ndondere ivy'iwanje. Rero urumva nubwo mutabimbajije muri ya mbono kugira ngo mu myaka 40 uvuga gute 2040 kizobe igihugu cacu kizobe igihugu cifashe 2060 izobe igihugu giteye imbere voilà munanje ndiko ndakorera rero muri iyo mbono kugira ngo mu 2040 abaririmbyi tuzotura abaririmbyi bifashe kuko nuko mwabivuze abaririmbyi hamaze kuba intambwe yatewe mugabo sinovuga yuko mu baririmbyi muri rusange turashikira iyo mbono y'abaririmbyi bamaze kugira ubuzima ubona ko bwifashe. Rero ndakeneye muri bikorwa ndiko ndakora haba muri fondation haba muri iyo inabudi kora bico nterereye fatanije na bamwe muri abo baririmbyi nyene kugira ngo muri 40 aha tugeze abaririmbyi yego hari intambwe imaze kuhaba ubu hari abaririmbyi bafise imiduga abaririmbyi bafise amazu abiwa dapanze agira ubona yuko atunze umuryango afise udusosiyete duto afise abantu ahemba hajewe muri zo projet hariyo nababwiye ndafise radio televiziyo Burundi bwiza iyo muhora muyibona irakora ibitari bike kandi turafise n'abakozi duhemba urumva yuko niyo n'umugambi nakoze imbono uramaze kuyinjiramo ndamaze kuyinjiramo nifuza yuko rero muri 2040 vraiment haba hari cyahindutse ku baririmbyi eka no ku barundi muri rusange kuko nidukorera mu baririmbyi gusa turaba impande zose mugana cyane tukibanda mu byo tubona Imana yaduhaye ingabire. Nifuza yuko mu Burundi hazoba abaririmbyi bafise amahinguriro uri kurarengana ukabona nk'uruzu hariya magwama etage maremare ukavuga turya nubwo umuririmbyi Femi de Jaba Marechal Femi de Jaba nubwo umuririmbyi kanaka wundi w'umurundi uburundi buteye imbere hajya n'ababa mu mahanga baza kurahura ubwenge muri iki gihugu cyacu tukagira amashuri ya muziki academy zikomeye generalize kuri Académie de musique et de communication Kinshasa kubera iki natwe ngaha tukagira amashuri akomeye yigisha vya muziki abanyamahanga bakavuga bati ngiye kwiga la musique mu gihugu cy'u Burundi. Iyo rero niyo mbono ya 60 igihugu giteye imbere. Rero urumva turiko turabukuru twiyubaka kugira ngo natwe tumaze kwiyubaka twubaka u Burundi. Yesu sinzi yabamwizeye mubwire ibikurije Imana iwe yakuremye umusara wawe igorogota Yesu yarontuye ab'isi bose oyaye sigaho kubira fukama umubwire byose itanze kubwira icuro ryacu yararishe ibyari biturukije. Urakoze Mana muri byose wadukoreye mushimwe ibihe bidashira amen. Imana yaduhaye ingabire zitandukanye haro yabwiye tuwegende bo mubaji uronka amahera wegende bo mu mekanisi uronka amahera genda ubura umurimyi uronka amahera twebwe natwe tugize abaririmbyi natwe turakeneye turonka iki amahera avuye mu bikorwa byacu ariko antera n'akakamo raba turakora ibikorwa
bigafasha abana b'u Burundi kunezerwa no mu minsi mikuru y'igihugu bakoresha indirimbo z'abandi ni twebwe z'abarundi twebwe baririmbye mugabe iyo tugiye muri studio amahera tuyakura he abaririmbyi turisopa hari igihe ugurisha nimba wari ufise agatoki inyuma y'inzu gagaci ukagurisha nimba wari ufise inka impene ukagurisha kugira ngo uje muri studio ukora iyo ndirimbo none umaze kuyikora raba ibidushikira twebwe abaririmbyi ntidukeneye rero 2040 Uburundi bwifashe ngo twebwe twome dusaba ngo nibadufashe ibi nibadutubakira ibi turakeneye tuvyikorera gusa ikintu dusaba ajya amategeko yubahiriza afasha abarundi bose natwe nibadufashe ayo mategeko akingira baririmbye nivyo nashatse n'ibikorwa vyabo ntitubasavye amahera leta y'u Burundi tubasavye ayo mategeko bo nyene bakoze badufashe adufashe kugira natwe dufashe igihugu cacu kugira ngo natwe ibi bikorwa dukora bivemwo amahera turonke imifuko ironke turonke nayaja mu kigega abakora amakaro raba ndaguha akarorero tuba turakora indirimbo ziraza kuri radio kuri televiziyo dukuramwo iki uretse kumenyekana mbwa bamwe ngo bazaba baramaze no kumenyekana mu bindi bihugu amategeko arakingira na hano mu Burundi amategeko arahari akingira ibikorwa mvabwenge twebwe nico dushaka nta ma instrument turiko turabasaba nta mahera turiko turabasaba ibi byose tuzovyironderera mugabo ayo mategeko kandi arahari kubera ikataja mu ngiro kugira ngo maze natwe dushike kuri iyo mbono ya leta ya 2020 Uburundi bwifashe no kubaririmbyi 2060 Uburundi buteye imbere indirimbo zacu dusanga bariko barazicuruza mu ma studio abandi muri karaoke ntibasiba kuzivuza abantu gasanga bariko baratamba indirimbo zacu none iyo tutazikoze buvuza izihe abantu botamba izihe erega ahandi hantu umunezero barawugura ari ahantu ugenda ugiye kuryoherwa naho wicara uraharihira natwe izo ndirimbo zacu zifasha abana b'u Burundi batahure ko tuzikora by'ukuri twabizicuye kuko batadufashije ngo amategeko aje mu ngiro tuzokwama twasigaye inyuma kandi natwe dushaka kujana n'abandi mu kubaka igihugu cacu ubwo rero iyo niyo mbono kandi imbere ni heza nkuko babivuga ariko vyose bizotuvako indwi yahariwe abarundi babo makungu nyene icubahiro mukuru w'igihugu yatubwiye ati by'ukuri abarundi icompa bagahindura hehe gaha mu mutwe nukuri ariko arabivuga namenga nakumva umengo ariko aransoma mu mutima abarundi vy'ukuri twumva ko kamo ka umuvyeyi wacu duhindure mentalite duhindure ivyo bintu vy'ibiturire ibintu vy'ibiturire bituma tudashobora gutera imbere umuntu niba ikintu agifite uburenganzira kimukorere akironke ni nk'ibintu akubwiye ibi vy'amategeko twirirwa turasarara gute ntawe turiko turasaba tuvuga duti ayo mategeko ni nabeho ku neza y'abarundi bose umwe wese abeshweho n'ivyo abiri yakuya n'ibimuvuyemwo n'ubwenge bwiwe yego urakoze cyane kuri ivyo vyiyumviro nibaza ko ari ivyiyumviro birashe ari ivyiyumviro bizotuma namwe abacuraranzi mushobora abacuraranzi gusa abarundi twese tujane twese kugira dushikire iyo mbono y'Uburundi bwifashe Uburundi buteye imbere mu myaka y'ibihumbi 2040 no mu mwaka w'ibihumbi 2060 reka tugaruke gato kuvyerekeye indirimbo muri umuhinyanyuzi umuririmbyi mu baririmbyi abantu baba mu baririmbyi ba kera baririmbye indirimbo nyinshi mugabo indirimbo nyinshi mukunda kuza kuzisohorera ino ariko muri ubuzima bwanyu bwa misi yose muvuga nk'akazi mugakorera iyo hiyo mu mahanga kubera iki muza kuzisohorera ino hariya
mubona bitwara amafaranga menshi canke muhitamwo kuza ino kubera ino ariho novuga ibiciro vyoba biciriritse mushobora guhuza n'abahinyanyuzi. murakoze kuri ico kibazo ni ciza cane ako ntaracishura manze ndababwiye ko ntimwihenze ndi n'umuhinyanyuzi ko naravyigiye Ego. kuri Académie de Musique et de Communication i Kinshasa Ego. uretse gusa ko ntaciye narafise na studio i Kinshasa Ego. n'ubu ndiko ndapanga akarere Kugira usubire. kugira ndabisubiremo kuko ndabifitiye ubumenyi rero ndashize imbere cyo kuririmba ico no bivuga ko nkuko mubivuze kubera ikimuza hano ni rwa rukundo mfitiye igihugu c'amavukiro kuko burya nubwo mba ndi hariya nivyo ndahari kandi sindahari ngo ubu ngo ni kubera ko ndi muhunzi kushatse ndavuga ati reka ntahe mu gihugu cacu mu gihugu c'amavukiro ndi hariya kubera ko igihugu burya kidukeneye hose kidukeneye ngaha mu gihugu kirakeneye n'abandi baba hanze kwiga ubumenyi mugabo ubwo bumenyi bakabuzana ngaha Mu gihugu kugira ushobora gufasha abandi basigaye hano canke no gukora hariya ayo mahera akaza gufasha hehe mu gihugu. Jewe rero hariya naragize amahirwe ndiga hanyuma ndaronka akazi ndakora rero je mpuranza gukora indirimbo zanje hano mu ntumbero yo kuza guteza imbere abahinyanyuzi bo mu gihugu c'amavukiro kugira nabo biteza imbere. Ndifuza ko twese dutezanya imbere. Urumva je ndanezerwa no kubona mu gihugu canje mbonye nko mu mateleviziyo mpuzamakungu nkabona nk'umuririmbyi w'umurundi ariko ararengana numva binejereje gusumvyaho uko bakubaza ngo uva hehe timva mu Burundi ukabona ntahazi akarondeza akabona ati ico gihugu naconse rero kugira tuzoshike kuri iryo irya mbono ya 2040 na 2060 nuko twese abarundi tugira uwo mutima wo gukunda igihugu. Gukunda igihugu ntushobora kuvuga ngo urakunda igihugu udakunda abarundi bene igihugu. Rero nico gituma jewe nza nkavuga ati nubwo hari abo bakora vyiza gusumvya hano uranyumva ntaco buza ntaza guteza imbere ivy'iwacu mugabo na hano iwacu hari ivyo bakora vyiza gusumvya hariya hanze. Rero urumva n'uyo mutima wo gukunda igihugu nshira imbere no guteza imbere n'abana b'u Burundi. Ego none umuziki wo ngaha munze mu Burundi mubona umaze gutera imbere uramaze gutera intambwe. Umuziki w'u Burundi hariho intambwe umaze gutera nk'ama studio waramaze kugwira ni menshi hari abahinyanyuzi batari bake kandi babikora neza gusa ntushobora gutera imbere ya mategeko akingira ivyo bikorwa biba vyakozwe ngo ataraja mu ngiro ntibikunda kuko umva ni handi ukora ukorera ubusa none wowe wotera imbere gute ko abandi barima bagashora bakaronka umwimbo erega natwe iyo tugiye muri studio tukaronka izo ndirimbo niyo ya mavoka yacu nivyo vya birayi vya bigora abandi bimbura tuba dukeneye natwe tugurisha. Hari abantu bafata yuko abaririmbyi cyo gisate cacu umengo nta gaciro gifise kandi tuzi neza yuko burya igihugu cubakiye ku mico n'akaranga ni naco gituma ubona bamwe mu baririmbyi bata umurongo akaza kuririmba indirimbo zitubaka igihugu n'abana b'igihugu kubera ko arondera kubaho akasanga aririmbye indirimbo abona ati izi zogugwa mugabo biciye mu buryo butaribwo. Rero abarundi tubonane muri rusange tubone yuko twese dukeneraniye kandi dufise agaciro. No kugira i Burayi hariya tubana nk'abantu bakubura mu barabara basibura bakorera kenshi amahera asumbya bamwe batonda mu biro kubera iki baraha agaciro abantu bose. Rero urumva kaya kazi katakozwe ninde yo gakora nta kadakozwe bose bakagaye bose bashaka kugenda gukora mu nze mu biro igihugu ntigitera imbere. Rero reka dutera imbere hamwe twese tuvyumve kumwe tujane tuvyumva yuko twese dukwiye gutera imbere twese kandi twubahana
n'ubumba umwubahe kuko ijya nkono yiwe urayikenera, yego n'uririmba ntubone ngo n'umusazi. Ntaco tudakora kugira ngo twihe agateka, babone yuko ubu tutakiri bamwe bavuga ngo n'abantu rumogi. rimwe rimwe ntimubona yuko n'abaririmbyi mwigeze kugacishamwe, ntimubona ko n'abaririmbyi baba bifisemo intuze uruhara, mwe mubona nk'indirimbo mwe muhora muririmba indirimbo za nubwo nk'indirimbo za kera n'indirimbo z'ubu ubona zifise akanovera kamwe? Nivyo urumva ico kibazo ni ciza kandi nanimve nti sinogera ntacishuye kubera ko kugira ngo dutere imbere abaririmbyi bituva ko twebwe nyene ntubona bajya baririmba indirimbo zidafite agaciro muri societe, niza ndirimbo haciye amezi angahe umwaka umwe zizimangana nk'urume arashobora kuyaronka amahera makeyi ngaho bigahereraho. Bw'abarundi twandika amazina nubwo tutazoba tukiriho, abarundi bazovuga ati naka yari umugabo, kurya bacanje wa misi ba Nikiza David, twumva indirimbo zabo n'abandi ntadondaguye benshi, ukavuga ati by'ukuri uyu muririmbyi yari intwari. Tube umugisha ku gihugu muri ubwo buryo, hama kandi tumenye yuko natubwo bizoduvako wa rukundo navuze. Abaririmbyi turi mu ba mbere ruraba kugira ngo dutere imbere. Mu bindi bihugu bimaze gutera imbere, washaka n'ibihugu bibanyi tubangikanije, usanga umuririmbyi asohoye indirimbo baja kuri YouTube ari benshi cyane, kuri Facebook kumushigikira, barazi yuko vyinjiza amahera, niyaronka amahera avuye muri ico gikorwa hazobateye imbere nde si umwana w'igihugu. Ariko twebwe mu Barundi by'ukuri ndatera kamo urwo rukundo ruhabe rugwire, niba ruhari ni rukeyi rugwire. Umuririmbyi umuntu asohoye indirimbo mu minsi 2-3 tubona ama views miliyoni niki, kandi birashoboka. Tureke kuvuga ati umwakorere ku umwe nyene mpakani jewe yikorane mugabo abacuraranze bashoboye gukorera hamwe, urumva yuko ari ibintu by'agaciro cyane ku mucuraranzi, ku muririmbyi no ku gihugu. Ivyo rero ntiturabishikako cyane, ntiturabishika, ahubwo wumva harimo ibintu byo gupondana, harimo ibintu byo gutukanana mu ndirimbo. Ivyo ntidushobora gutera imbere, ahubwo biratufutarika, birasubira hako mutera imbere mu musubira inyuma. Iyumvire indirimbo zo gutukana, ni bande bazobubaha muri ko muratukanira mu bikorwa mukora? Dukeneye dukora ibikorwa bitwubahisha, byubahisha igihugu, imico yacu, aho niho tuzoshika kuri iryo terambere dukeneye. No gushigikirana cyane cyane, agize igiteramo yari mushigikire, vyose bituriko. Nubwo bukene tuvuga ngo igihugu kirakenye, nitwe ahubwo dukenye, nitwe dukenesheje igihugu kubera kudahindura ivyo vyiyumviro vyo kwiyumvira neza ku gihugu cacu ngo tugikunde. Reka ntabandi bazogidukundira, ntabandi bazogiteza imbere atari twebwe nyene. Isi n'ukwitonda, ubuntu burihabwa, umuntu wovugwa neza ahari hose na hose, akabana neza n'abandi mu mahoro n'urukundo. Amanyamara asaza ntasaba, nta bwiza bwo kwishima, urinda ururimi rwiwe azigama ubuzima bwiwe, wirinda gukora inabi aronka imigisha myinshi. Umesha urafise n'ukwitonda, urafise n'ukwitonda bagenzi, urafise n'ukwitonda, urafise n'ukwitonda bagenzi. Mu kurangiza sinzi yuko hari akaririmbo mwaririmbye abantu bamenyeye ko cyane, sinzi yuko mucisha mu gahogo kugira tuje turangiza kino kiganiro cuno munsi muri kano kamwemwe
kugira n'ivyumviro mwashikirije abantu bashobore kuvuga bati ego irya ndirimbo ni ya Femido Jaba kandi n'ivyumviro yashikirije reka n'abaririmbyi bavuga mu rungano rwo kugwaruka ubu nabo bashobore gufatira akarorero kuri ibi vyiyumviro mwatereye muri kino kiganiro twese hamwe tubone yuko turi tuja muri iyo mbono y'akazoza y'u Burundi yifashe Uburundi buteye imbere mu bihumbi 2060. murakoze cyane ariko ntaririmba ku karirimbo munkundire nshimire ubwa mbere na mbere mu kurangiza abantu bose bagiye baramfasha kuva ntangura umuziki nkiri mutoyi kugeza aho ngeze uno munsi barahari bariyizi aho muramfasha mu buryo butandukanye uburyo buboneka ubutaboneka Imana ibampezagirire kandi no muri abo ndashimira n'igihugu canyibarutse kuko naco nyene kirabifisemo uruhara kugera aho ngeze hanyuma muri abo nyene harimo n'umufasha wanje ahari ndamushimira kuko hagiye umugabo ateye imbere nuko inyuma haba hariho uwundi muntu amufasha amushigikiye mu kurangiza uko karimbo munsavye mu ndirimbo nyinshi naririmbye hariyo iyo biheruka ivuga ati Burundi bwiza niyo ndoto yo kubona Burundi bwacu bwiza butari mu majambo gusa ko jewe Burundi bwiza uko ndabubona si iyo misozi si ivyo biyaya mbona ayo mahoro mbona urwo rukundo mu Barundi mbona ubwo bumwe mu Barundi nibwo Burundi bwiza nifuza hanyuma nijya kuba gusa no kwitonda rero ijya neza cyane niyo yatumye no munamenyekana kuba kwisi no kwitonda ubuntu burihabwa umuntu nuwovugwa neza ahari hose na bose akabana neza n'abandi mu mahoro n'urukundo amanyamara asaza ntasaba nta bwiza bwo kwishima kuko ibintu birahinduka uwurinda ururimi rwiwe azigama ubuzima bwiwe uwirinda gukora inabi aronka imigisha myinshi mu moko yose iki ni igice ca kane nagize gishasha benshi batazi ko ari gishasha mu moko yose twumva avugwa abantu bose si babi hose kwisi hari habeza n'ababi hose bariho yacuvuga abandi nabi kwisi nta mwera ndabaho yacowa nk'abantu nkawe reka kwica butaremye twese dukeneye kubaho mu mahoro n'urukundo kirazira kwica sigeho reka abandi babeho umvesha kuba kwisi n'ukwitonda kuba kwisi n'ukwitonda bagenzi kuba kwisi n'ukwitonda iyi si iratemba iteze no kwitonda abagenzi murakoze cyane ndabashimire kuri kano kanya mwihaye ndazi yuko mwari mufise ibindi bikorwa byinshi mwategereza kugira kurangura mugabo mwavuze muti reka ngende shikirize ivyumviro vyanje shikirize ugene mbona abacuraranzi boshobora gutera imbere kugira iyo mbono yakazoza abaririmbyi nabo nyene ntibaje basigara inyuma twese abarundi zo tugende kuri uwo murindi dushobore kuzobona mu 2060 igihugu cacu ari igihugu giteye imbere. Amen. Murakoze kuri kano kanya mwaduhaye nibaza yuko n'ikindi gihe nimwagaruka murahawe ikaze. Murakoze cyane nanje ndabashimiye n'abadukurikiye mwese Imana ibahezagire. Yego jewe rero aha niho ndangirije kino kiganiro nibaze yuko tuzosubira mu kindi kiganiro natumiye uwundi muririmbyi canke abandi baririmbyi canke abandi bahinyanyuzi baje guterera ivyumviro ku
kugira umuziki w'u Burundi ubandanye uriko utera imbere. Nkaba ndangije nibaze yuko mwandanya muri kumukurikira ibiganiro televiziyo y'u Burundi iriko irabashikiriza. Murakoze. Iki ni ikiganiro kibabwira umuririmbyi n'umwuga wiwe. Cette émission est une émission de l'artiste et son œuvre. Iki ni kipindi cha mazungumzo ya mziki na wanamziki.